Imana ikomere mugisha wese dutega amatwi kanadutera integere kamakuru yacu tuhere mu gihugu c'Ubutaliyano ikimenyesha makuru gazeta dello Sport kitubwira kiti higwe out Suarez ini mukamenya rero yuko Gonzalo Higwe agiye kuva mu gwa Juventus aho agiye kwerekeza mu gwa wa Inter Miami wo muri Amerika wa David Beckham mugere Luis Suarez ashobora kuja mu mugwi wa Juventus wita umugore ashaje avuye muri FC Barcelona nyuma ya Koeman amubwire yuko atakimukeneye. Luis Suarez re muri FC Barcelona ashobora gukurikwa n'abandi bakinyi 12 mukanya turababwira mu makuru yacu nkatatagiye gukurikira. Tukiri mu ico gihugu nyene c'Ubutaliyano Corriere dello Sport itubwira iti yatangwe tubwira ko vyerekeye president wa Napoli Dololantis yatowe ikiza cha coronavirus aho tumwihanganishije inatubwira ivyerekeye Lautaro Martinez ivyerekeye ivyo kuja muri FC Barcelona transfer imaze imisi ivugwa Barcelona kuva kera yemwipfuza ariko nta kintu c'ubukapo kirakogwa ikaba ari tubwira yuko ikimenyesha makuru TYC Sport cyo mu gihugu ca Argentine cyazindushe kimena inkuru ivuga yuko abahagarariye Lautaro Martinez bamaze kuja mu gihugu ca Espagne mu gisagara ca Barcelona kuvikana na Barcelona bikava mu nzira ni nabajya mahiganwa agiye gutangura akaza kwitegurana n'uwo mugwi hakiri kare kuko ico kimenyesha makuru Corriere dello Sport kibitubwira Tutto Sport na ibandanye ngaruka kwiyo nkuru ibabaje ya Dololantis president wa Napoli yatowe coronavirus inatubwira ko iyo nkuru nyine ya Lautaro Martinez yuko bamuhagarariye bagiye mu gihugu ca Espagne kumvikana na Barcelona nyambari bari hijali release close $110 z'amapound bayirihe bive mu nzira umukinyi yisanzura amenyungwa zo kina mwisizo tugiye gutangura. Tutto Sport nyine yabandenje tubwira ko vyerekeye Paul Dybala umukinyi w'imbere playmaker wa Juventus itubwira bimwerekeye murazi yuko yaguze imvune mu sezo giye kurangira itubwira reko vyerekeye imvune ziwe gihazogaruka itubwira yuko ashobora kugaruka mu tariki 20 z'ukwicumi mu ntango za Champions League birumvikana ashobora ntazotangura sezo nkino za mbere za sezo ya nazo zikina za Serie A. Reka twimukire mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru Marca kiti na Paris Saint-Germain kuri Kamavinga ati nayo iramukeneye nyuma yaho mumenyereza wa Paris Saint-Germain Thomas Tuchel avuge yuko Eduardo Kamavinga numwe mu bakinyi beza ari muri Ligue 1 atomwitesha umupira w'imyaka 17 Marca itubwira ati na Paris Saint-Germain kuri Kamavinga iriko irareba tukiri kuyosije nyene ya Kamavinga AS yoyo itubwira iti Madrid ishaka kuzana Kamavinga atishaka kuzana Kylian Mbappe ishaka kuzana Dayot Upamecano mwaka tugiye gutangura 2021 hanyuma muri 2022 icitereka ko Erling Haaland goal machine musatizo wa Dortmund ati uyu mwaka kabisa ati ni wabo ariko kitubwira kabisa ati mwaka wa 2021 ni wa Real Madrid ishaka kwibikaho ivyo bikonyoza abapiti bakiri bato ikubaka kazoza yayo hakiri kare. Ikimenyesha makuru Sport cyo muri Espagne ne kitubwira kiti Pjanic ari ngaha akaba yashitse rero mu gihugu ca Barcelona Espagne Miralem Pjanic yavuye muri Juventus aho baguranye na Arthur Melo gusa Barcelona bakayongeza miliyoni 10. Pjanic rero akaba ageze mu gisagara ca Barcelona ejo mwijoro mu masaha ya saa 4 z'ijoro ma Sport litubwira ati yashitse kabisa umupeti mu myaka 30 umunya Bosnia yamaze gushika mu gisagara ca Barcelona agiye kwifatanya n'uwo mugwi w'imyaka igiye kuza Mundo Deportivo yivuga ati input and output ati vyinjira nibisohoka aho yashatse kutubwira ati ivyinjira ni Pjanic yamaze gushika Barcelona kandi ati ibisohoka ni Vidal na Luis Suarez bashobora kugenda mukamyere ko Suarez ashobora kuja muri Juventus canke Atletico Madrid mu gihe Vidal ashobora kuja muri Inter Domira ya Antonio Conte bandanya kumwipfuza nkuko amakuru atandukanye bandanya abivuga tukiri kuri FC Barcelona nyene n'abamereye inkuru ivuga yuko hari abakinyi 12
bashobora kwisohokamo nkuko Mundo Deportivo nyene ibivuga. Hari abakinyi 12 bashobora gusohoka muri FC Barcelona muri irici igakubura nkuko yavyiyemeje gukora impinduka nyuma yaho ikuriye mu nzira ikibazo cha Leo Messi. Abo bakinyi rero ni bande abakinyi bashobora kwisohokamo? Hariho nyene Luis Suarez na Vivja twababwiye, hakabaho Samuel Umtiti umufaransa myugariro wayo nawe ashobora kuyivamwo, Nelson Semedo, Rafinha, Matteo White, Jean-Claire Todibo, Junior Firpo, Milanda, abo bose bakaba bashobora kuyisohokamwo. Hakazamo abandi bapeti babiri bakina muri Barcelona B, harimo umunya Senegal akina ku ruhande rw'iburyo Musa Wage, hakaba n'akandi gapeti kitwa Monju, hamwe n'uwundi mudoga akina hagati yitwa Oriol Busquets. Bose bakaba bashobora kuyisohokamo muri irici igakubura nkuko yavyiyemeje. Imbere yuko rero tuja mu Bwongereza reka tubanze duce mu France gato. L'equipe tubwira ati Paris ifise ibibazo, ati ifise ibibazo kabisa. Aho nyuma yahitsindiwe urukino rwayo rwa mbere rwa Ligue 1 rw'igisezo, nyuma yo guhura n'ibibazo abakinyi bashika indwi bagaterwa coronavirus batangara mu kibuga, akagwire ka Rennes kakaba kayiteye igitego kimwe mu busa. Paris Saint-Germain yatakaje urukino rwayo rwa mbere gugurura igisezo muri Ligue 1. Equipe ivuga ati cyo ni ikibazo Paris Saint-Germain ifise. Reka rero tuje mu Bwongereza. Kemenyesha makuru BBC kibaza Liverpool iti kuyindi ncuro, ati muriteguye kuyindi ncuro, ati muriteguye kubikora ko mwakweze mwabikoze. Batubwira leti ready for round 2 Liverpool mukongera mukisubiza Premier League, naho bamwe babapinga ngo nuko mutaguze abakinyi bakomeye ngo nta muzotwa. Ati muriteguye the Champions 2019-2020 mugikimenyesha makuru cyo Mirror Sport kiduhera kuyi nkuru ya Marcelo Bielsa umumenyereza wa Leeds, aho yatangaje yuko azoguma mwo mugwa Leeds mu mwaka, avuga ati Leeds is my home. Akaba rero yayigarukanye mu kiciro ca mbere nyuma y'imyaka itari mike, aho bana mukoreye igishusho nyene Leeds imbere y'ikibuga cayo. Mirror Sport kabane tubwira ati pandemic shase gufatanya fans hamwe na pandemic canke icoherezo canke ikiza. Itubwira rero yuko Premier League izohombe miliyoni 10 z'amapaundi buri kwezi mu gihe inkino zizoba zirimo zirakina abafana batari mu kibuga. Tukumva rero akaba ari kibazo gikomeye kabisa, akaba ari kiguzi kitoroshe ko mu kwiyemyigiye yo muri Premier League igiye gutangura saison ya 2020 ku munsi wejo. Atabafana bari mu bivuga kumva ko bazawutakaza na atari maki miliyoni 100 z'amapaundi, miliyoni 100 z'amapaundi ku kwezi. Ati cyo ni kibazo kabisa, kumva rero ibintu bitoroshe kuri Premier League niyo myigwi yaho ku bukene canke ku mbogamizi zerekeye ubutunzi bagiye guhura nazo. Ayandi makuru rero yavuzwe mu myinshi makuru bitandukanye nuko Paris Saint-Germain yaje gusinyisha Alessandro Florenzi umuvanye muri Ajax Roma, akaba ari myugariro wo ku ruhande rw'ibubafu nyuma cyari rw'iburyo sinimbuka neza. Akaba rero aje gufasha umugwi wa Paris Saint-Germain mwiyise zigiye gutangura, akigenza neza agafasha Paris Saint-Germain tongera tukayibona kuri finali ya Ligue des Champions. Tukiri ngaho nyene Chelsea yamaze kumvikana na Rennes ku munyezamu wayo Edouard Mendy umunya Senegal w'imyaka 28 nko Fabrizio Romano abimenyesha. Chelsea ikaba yamaze kumvikana mukamenya ko Mendy uyu munsi yanavuye mu nyimenyerezo agasiga abagenzi watayikoze mu rwego nyine rwo kwitegurira kuja mu Bwongereza guhangana na Kepa Arrizabalaga, akamuha challenge akareka kwijajala. Tukiri kuri Chelsea nyine Lampard yatangaje inkuru mbavuga yuko Hakim Ziyech, Ben Chilwell na Thiago Silva batazokina urukino rwa kugura Premier League ruzoba kuri uyu wa mbere ruzoba huza na Brighton. Ziyech akaba yagize akabazo kwivi kazotuma mara nk'indwi zibiri, mugihe Ben Chilwell ataraje muri forme neza. Thiago Silva nawe mbere yo katangura imyimenyerezo mwiyindwi yamanje gushigwa muri quarantaine, bakabanza bakamupima mbere yo katangura imyimenyerezo n'abandi. Tukiri mu Bwongereza nyene kuri Liverpool mumenyereza wayo Jurgen Klopp yase guhakana ivuga kuri Thiago Alcantara. Murazi ko amaze iminsi yavuga ngo Liverpool yamaze kumvikana n'umukinyi hagati wa Bayern Munich Thiago Alcantara, amajambo ari menshi
Klopp yamubajije uyu munsi yishura ati nukuri jewe ati nivyo nibihuha vyiza kuri jewe kuba dushobora kuvugwa ku mukinyi mwiza nk'uwo avuga kuri Thiago Alcantara akaba atabihakaye ati ni gihuha ciza ati yemyesha makuru magenda mukandika ati reje ndavyishimiye nimba mwaravyanditse ku mukinyi mwiza nk'uwo ati ndavyishimiye abajijwe kukuntu ivyo bintu vyoreka kuba ibihuha akavuga kuri kwiza gutomoye bikava mu bihuha yavuze ati nta jambo no kwikurira mu mutwe yo kuvana hivyo bihuha ati noja mu mutunzo wa mbere kwisi shobora kwifontera ijambo rishasha ati nta jambo no kwikurira mu mutwe kabisa ati ivyo nibihuha gusa ntiyabihakana yemeye kari bihuha nyine ko bihari anabajure ko vyerekeye Wijnaldum baze misibuka yuko ashobora kuja muri FC Barcelona yisho yamudefanze avuga ati no ashobora kutagenda n'ibindi vyinshi vyerekana yuko Thiago Alcantara ashobora kutaja muri Liverpool kuko ngo Klopp ngo yifuza yuko ho kwikumira Wijnaldum yamadifuzo na Barcelona vyumvikana ko FC Barcelona ashobora kuca yimukira kuri Thiago Alcantara kuko nabyo byatangwe kuvuga yuko imwifuza. Ikimenyesha amakuru The Guardian kiti Chelsea yase ubusabe bwa Inter Milan kuri Ngolo Kante ati ntagurishwa bro tinagurishwa umukinyi wo hagati w'umufaransa yatwana igikombe cyiza ati ntagurishwa. Inter Milan ikaba yari yitwaje ubusabe bw'amafaranga n'ubundi busabe bw'umusatirizi wa Brozovic ariko rero Chelsea bwatoya ntibikunda ntagurishwa tukiri kuri Chelsea nyene. Olivier Giroud ngo yemeye gusinyira Juventus amasezerano y'imyaka 2 mugezo Juventus izoba ibuza abasatirizi bayo Luis Suarez canke Eden Zekamubo yifuza bose shobora kuzoca yimukira kuri kuri Olivier Giroud aho yamaze kubabwira ego. Tukiri ngaho nyene kimenyesha amakuru Daily Mail kiti umunyatanzania Bwana Samantha umubanyi wacu nyuma y'amezi 8 ashize muri Aston Villa ngo ashobora kuyivamo kabisa ngo arafise ububasha bwo kuyivamo akigira uwundi mugwe nyuma y'amezi 8 yari yagerageje Aston Villa ariko kumanuka bivuga yuko nyuma yo kugura abasatirizi bakomeye n'abandi benshi baguma bije muri Aston Villa ngo umutanzania ashobora kwemererwa kuyivamo akirondera uyundi mu gusinogena n'amabwiyi inkuru ya nziza cyane ku bafana ba Barcelona hamwe na Griezmann ubwiweho baje kumuha nimero 7 yini nakaba yipfuje kuva kera arayipfuza nkiyashika asanga kutinyo ni wayambaye Barcelona dikaba yimuhaye umurije cyangwa umukinyi mwubakinyi beza nko twebwa nka muri basket Kevin Durant akaba yayi presence Antoine Griezmann nimero akaba yihawe akaba avanye kuri nimero 17 yaramaze umwaka wose uyu mu France yambala. Guys mugire ibihe vyiza abatarakona sabone cyangwa subscribe muyikore mamuduteye intege mamudushigikiye mamutweretse ko turi kumwe. Imana ibahezagire mugire intangiriro nziza za weekend tugiye kwinshiramo muze muhuremwe n'imigisha. Imana ibahezagire abashobora kugira partage muzikore kuri mu magroup ya WhatsApp ya Facebook n'ahandi we muradufasha cyane. Imana ibahezagire murakoze.